Filemoni igice cya mbere ku murongo wa 6. Filemoni igice cya mbere cyatugaruka ngaha ariko nyarukiza gatoya. Haleluya. Mbwira umuntu ati dufise ishusho bwite y'ivyiza twahawe muri Kristo Yesu. Haleluya. Aha. Haravuga ngo kugira ngo gufataniriza mu kwizera kwawe gushobore vyinshi ku bwa Kristo, kugira gufataniriza mu kwizera kwawe gushobore vyinshi ku bwa Kristo, mu kumenyekanisha ivyiza vyose byo kumenyekanisha ivyiza vyose. Mbwira umuntu uti turi mu gihe cyo kumenyekanisha ivyiza twaronse muri Kristo Yesu, twaronse mu gupfa no mu kuzuka kwi abakera bari bafise igitutu cy'ivyiza, ariko twebwe numva amen imeze neza twizeye gupfa kuba no kuzuka kwiwe. Bivuga ngo ni waturisha kanwa ko Yesu ari umwami, ukizera ko yazutse mu bapfuye, uzocukizwa. Uyu munsi twebwe twizeye gupfa no kuzuka kwiwe, dufise ibi vyiza muri twebwe. Icyo Imana dusaba ni gutangura kubimenyekanisha. Amen meseza muri ko kibanza. Shaka mvugizwe ku buzima bwanda kubwira ngo ino Pasika reka iguwe kumenyekanisha ivyiza waronse muri Kristo Yesu. Iyo amen sinumva igitumi ndashitse ngaho muri kino kibanza. Akira kumenyekanisha ivyiza ufise kubera gupfa no kuzuka k'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Apote kumenyekanisha ivyiza uri kuravuga iki? Nukuba umudistributeur, nukuba umuntu adisponibiliza, nukuba umuntu atanga, nukuba umuntu abera umugisha abandi, nukuba umuntu yereka abandi inzira, nukuba umuntu atanga ivyizigiro ku batagira ivyizigiro. Kumenyekanisha ivyiza munyumvize neza nukudemontra ubushobozi bwo kuzuka k'umwami wacu, tukabugaragariza abantu bose batuye isi mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Mbwira umuntu ati hari ubushobozi bwo kuzuka buri muri wewe. Mu vyiza dufise twaronse mu kuzuka k'umwami wacu hari cyo twita the resurrection power, ubushobozi bwo kuzuka. Ubwo umuntu wese yizeye Kristo arabufise muri we. Nicyo gituma umunsi munyumvize neza, umunsi azwa turi muri no mubiri aze gutora ishengero, iyo program zochiba active iri muri twebwe. Inzamba niyavuga buri muntu wese ahazobari, iyo nzambi zo kuactiva bwa bushobozi bwo kuzuka bizotuma munyumvize neza uva mu gusinzira mugabo ukagira iki, ukikangurira ivyiza ijuru ryateguriye ubuzima bwawe. Mugabo tukiri ngaha ubwo bushobozi bwo kuzuka burafisho bukora. Ari ngoma ndangize message y'uyu munsi. Nuva amen imeze neza. Mbwira umuntu ati mu vyiza dufise muri Kristo Yesu turafise ubushobozi bwo kuzuka. Hari cyo twita ubushobozi bwo kuzuka. Resurrection power. Alléluia. La puissance de la résurrection. Iyo ikora iki muri twebwe? Urazi, oh God. Genda muri Mariko igice cya 16 ume umurongo wa 15 gushaka kuri 20. Ngoma ndabivuge nyirukanga mu mwanya koshe dukora sansene. Surumhera tushumana zi Pasika nziza. Kora kuri international mbwira ati happy Easter to you. Hallelujah. Mwemwibaza gusa ngo numunsi mukuru w'abakristo. No. N'abayuda batizera Yesu barahimbaza Pasika. Pasika bahimbaza yatseruka na Pasika yacu. Bo bahimbaza bibuka ingene Imana yabajabukanye. Ibakura muri Egiputa, ikabajana mu gihugu yari yarabasezeraniye. Twebwe tuko turavuga Pasika, hitsuko tu. Muyibize neza. Tuko tuvuga ivyo, tuko twibuka ingene abisirayeli bajabukanye. Twe turiko tuvuga ukuzuka k'umucunguzi wacu. Imbuto y'ukuzuka yabibwe muri twebwe. Ubushobozi bwo kuzuka twahawe nk'ivyiza twari twiteze. Siko amuheka mva muri ko kibanza. Twebwe turiko tuvuga muyivuze neza umucunguzi wacu. Imva n'urupfu bitashoboye kugumya. Haleluya. Numva amen meze neza. Yazuza kugira ngo abe umusuzo mu kuzuka mu bapfuye. The first fruit uwambere mu kuzuka avuye mu bapfuye. Washobaze sinone Lazaro ntiyari yazutse imbere yiwe. Oya,
niwe yamuzuye. Muriko munanyumva? Niwe yamuzuye. Kandi kuzuka kwazo ni guhagaze kuri Lazaro, kuko Lazaro yarasubiye arapfa. Hari umuntu yake mu kibanza abazutse abo ba Eliya baje barasubiye barapfa. Mugabo uyu ndiko ndababwira ntazosubira gupfa. Birivuga ngo eheraba mpora ndi muzima gushitsa ibihe vyose. Haleluya, haleluya. Abazuba baze tinone ko muvuga ngo umwami wanyu yarazuse, erega na Lazaro yarazuse, erega na wa mwana wa mugore umunyashunemu yarazuse. Amarisi atandukanye y'abazuse batabita barazuse. Uzosobwa ati barazuse mbwa barasuba barapfa ntibasubira kuzuka. Mugabo uwo twebwe duhimbaza mubivuze neza ni wa undi yagiye yakufunguruzo rupfu, arambye ati rupfu mpa ugo rufunguruzo. Amen. Meseza muri kibanza. Haleluya. Ni wa undi, oh God, yazugwa n'ubwiza bwa data. Haraze yereka abigishwa biwe batoba bariko barakekana mbwa ati koza ibiganza vyanyu mu biganza vyanje, sira urutoki rwawe mu rubavu rwanje. Sinigisigo nanesheje rupfu na kuzimu. Ariko ndiza kwagira mwanya raba kiro garuka hariya nakubwiye. Mariko 16:15. Yes. Arababarira ati mugende muje mu bihugu byose. Amaze kuzuka aza niyo maza munirage mbiri muti hari irage twasigiwe. Amaze kuzuka abahirage arababwira ngo nimugende muje mu bihugu byose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Dimanche iza tuzoja gukora itegeko ishengero twese. Vendredi hazoba formation ntoya. Abo twakoranye ishure ry'abigishwa ya program nane babwiye dukoresha tubwiye genda mubwire abaremwe ubutumwa bwiza. Abacambwe atapote je n'ukuri abarundi narababwiye ati unaho numva afise umutwaro w'abanyamerika. Reka twibandaririza umurongo wa 16 nyarukiriza. Uwizera kabatizwa azokizwa. Uwizera kabatizwa azogira iki? Azokizwa. Ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Ego. Kandi ibimenyetso bizokwama biboneka kubizera ni ibimenyetso bizokwama biboneka kubizera. Mwana maza ivyiza mufise mu bwiza kumenyekanisha mwebwe abizera ni si vyose mugabo ibi ni bitanu bikuru. Icambere bazosenda abadayimoni mu izina ryanje. They will cast out demons in my name. Icambere urabe ordre y'ivyiza biza kumenyekanisha. Yesu yahereye mu gusenda abadayimoni kubera iki? Ivyago vyose turiko turabona imiryango yacu iri kirahura navyo ni bikorwa by'abadayimoni, ni bikorwa by'imyuka mibi. Icambere yaguhaye nk'ikizo biza kumenyekanisha kwirukana. Muriko muranyumva? Gusenda niho hava mu jambo nye to send out devils. Gusenda ubundi bayikuye mu Congereza. They shall send out devils. Na negotiation. Neza kwabwira igihe kimwe tuko turadelivera umwana umwe mukobwa twasengana. Hacaza umudamu umwe w'umukozi w'Imana batumiye bemera. Mugabo vraiment ntiyatabura ibijanye no gusenda amadayimoni. W'umudamu mwakavyaramwe mwambisiye gose nkamubohoza. Uziko twahawe ubushobozi. Ne twe twako tugira iki? Turamubise no ko bari bamutumiye ataraze. Satani uzikuri cyana kibi. Turamutere uri cyana kibigose dore ngene n'umwana umukobwa wamubabaje wagize ibiki. Satani ndabigusavye wagiye gose wagiye maze uzi ngene uri kuramubabaza ndamwitegereza. Satani baramwinginga hari ibiganiro vy'Arusha. Cast out demons. Iyo umuntu ahekerukana daimoni ntuvuga ngo mana ngo ndagusavye harabuto ngo mana ngo ndagusavye ngo daimoni mana uratwumviye tuko turasenga nigene uko siko dusenda abadaimoni. Gusenda abadaimoni naho ofise ka kajwi uravyumva nyene kariyegi uteza kwiyaranje kungene uravyumva nyene kaba mu gukara. Muriko muranyumva? Nta muntu mu gutanga itegeko aritanga umengo n'ibintu bisanzwe. Girl, Jesus.
aya masengesho nga uriko uratwengwa hehe ngo genda ngo bize ngo genda uteza kujinyika. Icyiza cyane subiza kumenyekanisha mu bijanye n'ubushobozi bwo kuzuka dufise muri twebwe is to cast out devils, no kwirukana abadayimoni. Aho ibintu bitari ko biragenda, hagarara wemye mu bushobozi bwo kuzuka uvuga ati satani ndagutegetse sohoka, genda, va mu mugabo wanje, va mu mugore wanje, va mu ruvyaro rwanje, va mu mashure yanje, va mu kazi kane, genda uterebwe kurata abantu mu izina rya Yesu. Bazosenda abadayimoni mu izina rya Yesu. Gusenda abadayimoni ni ciza tubiza kumenyekanisha twebwe mu isezerano bishasha. Bamwe nguruma gusenda abadayimoni ngo ni vya apotre, ngo ni vya pastor. No, buri muntu wese yakijijwe bavuze ngo ngimenyetso zo kwama bigaragara kubize. Ntibavuze ngo kwa pastor, ntibavuze kwa apotre, kuwizera. Uwizera wese asho kwirukana abadayimoni. That's number 1. Number 2, bazovuga indimisha, bazovuga urimi rw'ijuru, bazovuga ivyo mvuga, bazovuga amahoro hari intambara, bazovuga gukira hari indwara, bazovuga langage yabo yisangije. Nuva meni meze neza. Kuvuga mu ndimisha munyumvise neza ntibihagaze kuvuga gusa indimi zitamenyekana. Hano bavuze ngo indimisha harimo n'indimi zitamenyekana, ariko mu ndimisha new languages ni kuvuga amabanga. Bivuga ngo tuvuga amabanga. Haleluya. Aho ushobora guhagarara abantu babona ko ibintu vyaheze ukavuga nuva meni meze neza. Ndabakaro hamacambandanye. Yesu basambwira ati yo uzira makuru Lazaro mukunzi wawe yamaze kugira iki gupfa. Mwana nuzure kwigora. Yesu rabarangaje akoresheje. Yasababwira ngo asibiraho iminsi 4, hanyuma arabwira abigishwa barabwira ngo nimuze tugende gukangura umukunzi wanje Lazaro arasinziriye. Bamubwiye ko yapfuye. Ubwa mbere bamubwiye karemvye ntiyagiye amaze gupfa. Yesu avuze ngo arasinziriye. To abantu bahawe ururimi rusha muri bo ntibigera n'umusi n'umwe bavuga urupfu, ntibigera n'umusi n'umwe bavuga siko biriko muranyumva. Urupfu ndiko ndavuga sugusa umuntu yapfuye n'ibintu byapfuye, ariko mu kanwa kabo havayo ubuzima. Iyo amene siri gitumi dashite ngaha. Reba Paulo tuboneka nk'abakenya, ariko ni twebwe dutungishije be. Icyo ni icyiza dufise mu bushobozi bwo kuzuka k'umwami wacu. Urazi ukukura k'umuntu mu buryo bw'imhemu kugaragara mu kumwe navuga. Iyo umuntu ariko aravuga cyane numva urugezo rwo gukora. Umwana avuga gwana, avuga ivyo ariko arabona. Ariko umuntu ariko amenyekanisha ibi vyiza twaronse mu gufana kuzuka k'umwami wacu, avuga ivy'Imana yovuze. Nijambo ry'igiriki ryitwa homologeyo, kuvuga icyo Imana yovuze. Petero arandika aravuga ngo iyo muvuga muvuge nk'abavugishwa. Speak life aho ugeze hose, vuga nk'uvugishwa. Yesu arabambwira Lazaro yapfuye. Muga Yesu aravuga ati no, Lazaro ntiyapfuye, arasinziriye. Guta umuntu yamaze gupfa, amaze kuba decompose, uvuga ngo arasinziriye, tuje kumuvyura. Ahageze asaravuga ngo data ndagushima kukuzi kunyumva. Abafise ururimi muri bo bazi neza ko igihe cyose basenze Imana irabumva. Ya amen siri gitumi tashitse ngaha. Bana Yesu ntiyasenze nk'uko umengo ntiyigeze asenga. No, yagize continuity y'amasengesho yiwe. Kiri kumwe gashumba. Abana b'Imana benshi ibituma mutamenyekaje ivyiza mwanose muri Kristo Yesu. Mwama muri ko muracagagura ibintu. Raba Yesu yarasenze aravuga ngo iyo ngwara siyo kumwisha. Ageze kumva ya Lazaro avuga ati data ndagushima kuko uzi kunyumva. Yamwumvise byari cyage navuga ko ingwara atari yo kumwica. Iryo sengesho raryumvise. Lazaro ntiyapfuye, Lazaro arasinziriye. Lazaro vyuka. Ntiyavuze ngo zuka, vyuka. Ariko umuntu amaze iminsi ne yapfuye, wowe uvuga ngo avyuke cyangwa uvuga ngo azuke. Bazovuga indimisha urunirime rusha. Numva amen message muri kibanza. Haleluya. Haleluya. Ururimi rusha. Ati wobona worongora. Ni inkwano yonyene nta nishura kuronka kubera ko nta kazi ugira ati genzo worongora. Umuntu yizera birivuga ngo vyose biramushobokera. Mu bantu mubwiza kugirira ubwombwa atinya. N'umuntu yize ko umuntu yizera afise ifaranga rikora mu isi y'imhemu rikazana mu isi iboneka ibiboneka.
muranyumva new language bazosenda amademoni bazovuga indimi nsha icya gatatu nyarukiriza yo nawe ushaka guma ngaha ibi birakwiye bazofata inzoka bariko baravuga inzoka si inzoka gusa ijya mubona no inzoka ni ikintu cyose cyari kirisanzwe kukugirira nabi ni ikintu cyose cyari gifite ubumara bwo kukugirira nabi inzoka irashobora kuba uravyumva imhemu kanaka irondera ukungene ubuzima bwawe bushirwa kwiherezo iyo ni inzoka mani majambo ntibazohunga ibibazo ntibazohunga ikiriko kirabateza ibibazo bazohagara ba confront ivyo bibazo hama bakuramo inyishu mu bibazo bariko bameni message muri cyo kibanza Sinzo gusa bazorambika ibiganza kubagwaye bakire kandi ikintu cyose cisha naco kizobagira na gatoya. Reka mbwira umuntu muri kiro kibanze nta mpamvu yo kutinya amashano bazokoma ariko barayaduha nubu sino kubira ngo ntayizorya ariko Yesu ari sengesho yasenze nk'umuherezi mukuru adusengera avuga ngo data sindabasengera ngo bakure muri inosi ariko ndabasengera ngo uyibarindiremwo turafise kurindwa kuko umuherezi mukuru wacu yaraduse amen message muri kiro kibango kubaho twizera neza ko nta cyashoboye kudwanya kizogira ico kimara nico naco ni cyiza dufise mu gupfa no kuzuka k'umwami wacu amen message muri kiro kibango Hallelujah. Nigiki dutera ivyizigiro. Resurrection power, ubushobozi bwo kuzuka. Kuko turazi ko igihe cyose bukiri muri twebwe. Hariho munyumvize neza icyo tubukoresha hano muri nose mu kuzura ivyapfuye, mu gusubiza ubuzima ibitagira ubuzima. Numva amen imeze neza. Hallelujah. Mu kwatura ivyizigiro vyacu. Ndabasarishe mbwa. Tugeze kuri 18. 19 nyarukiriza 20 kamenda gashaka. Kandi umwami Yesu ahejeje kwibabarira aduzwa mu ijuru avyagira iburyo bw'Imana 20 rero babwiwe bagiye gukora umviriza ibyo turiko turabwiga tuza kubishira mu ngiro umviriza rero 20 ndashaka munyemera no majambo tuyasomere hamwe aya majambo ni gwawe ngira umuntu ari aya majambo ni gwawe murashaka kuyeba tukasomera rimwe kabiri gatatu abo bavayo bigisha hose umwami Yesu akorana nabo ijambo ryiwe arishingishiriza intahe ibimenyetso birikurikira amen mwavyumvise abo bavayo baza kumenyekanisha vya vize bafise ivyiza ukeneye kumenyekanisha ntumenyekanisha aho uri ntumenyekanisha ngaha mwishengero aha nahantu tuza guhabwa ama tukagenda gutanga siko banyumvise aha turahabwa hanze tukaja gutanga nico tuba muzorabe ibitangaza bikomeye vyabaye mu bihe vya kera ntivyabereye mu masinagogi no vyabereye mu mayira atandukanye mu bibanza bitandukanye hanze y'isinagogi kubera ko aba baratawe ko Yesu ababwiye ngo nimuve nimugende Imana ikora n'abantu bafashe ingingo yo kugenda apana abantu baguma bicaye barindira ivyo Imana ikora siriko muri ko muranyumva abo bavayo bigisha hose umwami Yesu akorana nabo ngira umuntu ati agiye gukorana nawe mu gusanga ngo ibicaniro bibagwanye mu muryango agiye gukorana nawe haleluya mu kubohoza umuryango wawe uboshwe agiye gukorana nawe amen message muri kibanza mukurandura karande yo mu muryango agiye gukorana nawe amen message muri kibanza haleluya vayo ugende rimwe nafashe ingingo bitewe n'ukungene hariho umurozi yakenesha umuryango kwa mama kumusanga haba hari ibintu bisaba ko dushika kuri tere tukirabira twebwe nyene ubwacu ndabwira mama ntingo tuduge singwa ndamukemeye ndi ngaha tuduge ahari mpagara ku irembo ryiwe mu vyiza mfise ndonka mu kuzuka k'umwami wa Yesu Kristo harimo guca urubanza haleluya guca urubanza cyane pronounce urubanza ndavuga nti kuva ubu ndamanutse amakuru y'ugupfa kwawe azonsanga ibujumbura uwo murozi yatemaguwe n'abahungu biwe kubera ko hari umuherezi yaciye urubanza umuntu afashe inyo we kwifatikanya
na satani umwansi w'Imana yacu azoba umwansi wacu natwe. Umwansi ndamutereta nk'umwansi. Siko muriko muranyumva. Ndi rubura kigongwe ku muntu hitwa umurozi, ndi rubura kigongwe ku muntu hitwa umupfumu, ndi rubura kigongwe ku muntu wese yihaye ingingo n'umugambi wo kufata ingingo ku bantu ataremye. Siko umuntu yake aranyumva. Haleluya. Umwami Imana akorana nabo. Ijambo ry'ibashingije igidakira cyane. Ijambo ryiwe confirming what they say by many miracles, signs. Icyo bavuze hari ibimenyetso n'ibitangaza byabiherekeza. Uko nikagushaka ipasika ni pasika yawe kudemontra yo gushira mu ngiro. Ni pasika yawe ubiriza aho umwami agiye gushingishiriza intahe. Ijambo ryose rigiye gusohoka mu kanwa kawe n'ibimenyetso n'ibitangaza bigiye kuriherekeza. Amashini impundu nyinshi ku mwami w'abantu.